Umugambwe Cndd-Fdd watunganije kuva kuri uyu wa 20 gushika kuwa 22 Nzero mwaka wa 2022 amasengesho yo gushima Imana kuvyiza yakoreye uwo mugambwe n'u Burundi mu mwaka wa 2021 hamwe no kuyiragiza muri uyu mwaka wa 2022 twaraye dutanguye. Ayo masengesho abera ku kibuga c'indege ku mugwa mukuru wa politike Gitega, akaba yatangujwe n'inkuka ya misa yaherejwe na musenyeri mukuru wa diocese ya Gitega Simoni Ntamwana muri paruwasi yitiriwe Francisco Mweranda yo mu Magarama. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yahamagariye indongozi kwama baharanira ineza y'abene gihugu Imana yabaragije. Muri iki gikorane kizomara iminsi 3 cyane nasaba mwebwe indongozi kiri gihe cyo guhinduka. Abarundi abene gihugu bakenye vyinshi, barafise ubukene. Indongozi rero nimuzibere nimubabera amaso, mwamuri incabwenge kugira ngo mubacire ubwenge duce inzira nziza, akarenganyo tukabavanure nako, tubavanure no gucisha ku buhomba abene gihugu. Abagira politike bagire politike, umwe wese ukaranga mutima kiwe, mugabo tuzi yuko abo karanga mutima kose arakaza karondera neza abene gihugu. Ntuvuge ngo kuno rasangiye karanga mutima nuya ngo duciye ducanamo. Ubufisa karanga mutima katarondera neza abene gihugu. Nyakubahwa musenyeri yavuze ati nuwajaje kurondera ibiti ngaha kugira kingira ibiti vyiwe yoshakigi. Ubuzi ko bisa karanga mutima katagirira neza abene gihugu, nawe nyene yoshaka umuganga akawufuta. None ko twese turondera neza y'abene gihugu, ariko tugume tuvuga ko turi abantu twengendana. Inyuma y'umutaga naho ayo masengesho yaranzwe n'indirimbo zo guhimbaza Imana hamwe n'amajambo y'Imana. Mu nyigisho z'ijambo ry'Imana zatanzwe na Reverend Pasteur Denise Nkurunziza, umutambukanyi wahoze arongoye u Burundi, yamenyesheje abarongozi ko batotinya intambamye babona, ariko ngo bokora bashimisha iyo Mana yabatumye. Ubwoba n'umwasi w'ibikogwa, ubwoba n'umwasi w'iterambere. Nuze wemera ubwoba ngo bukubuze gukora, buneshe. Imana ikiramugendera iramubwira Yeremiya ngo ntuvuge ngo ndacyari muto, ngo nutinye n'abantu. Imana iramubwira ngo uwo nzogutumako ni uzojako, mu yandi majambo uzokora ico ndakubariye. Uwo nzogutumako ni uzojako, ico nzokubarira kuvuga nico uzovuga. Ikindi kintu noca kwa karongo barongozi muri hano nuko Imana iraguhagurutsa kugira ngo igutume. Ariko Yeremiya amaze kuvuga ko atinya, ntiyamubwiye aterega nta bibazo uzohura navyo. Erega burya nta ngorane uzohura nazo, navyo yigeze amubwira. Icyo yamubwiye ni kimwe, yamubwiye ngo nzoba ndi kumwe nawe. Mu yandi majambo Imana niyaguhamagara ikakubwira neza igikorwa cyo gukora. Hari igihe uzosanga bigoye, hari igihe uzosanga biremereye, ariko nagira ndakubwire ngo Imana irinze iguhamagara ikakubwira ngo ndaguhagurukije kugira unkorere iki. Nagira ndakubwire ngo Imana nizokureka wenyene, Imana izoba kumwe natwe. Imana mu majambo makwe niyigera ivuga yuko atabibazo tuzohura navyo. Muri ubwo burongozi urimwo, Imana niyo nejo nizoza ngo ikongorere ngo nta bibazo uzohura navyo. Eka iki ikwemerera ni kimwe, irakubwira ngo nzoba ndi kumwe nawe. Burya Imana iri kumwe nawe, burya Imana nizogushoboza. Burya wewe ni wo vyishoboza wenyene, ariko uwo yaguhamagaye nuwo kwizigirwa kandi ntatureka twenyene. Nashobora kurorera nkuko abantu bashobora kurorera ukuntu nanigwa. Oya, we wabonye ugiye kunanigwa, acaza akagufata ukuboko, acaza akakongorera uko ukwiye kubigenza, acaza akakubwira ati bigenza uku, ca muri iyi nzira wogira uko vyogenda neza. Nayo umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko baje kumara iminsi imbere y'Imana
kugira basangangure bongere barandurane n'imizi imbuto yose y'agatima atari yatewe na shetani. Kuri iyi minsi itatu umugambwe Cndd-Fdd watuzanye kugira ngo tugume duhimbaza Imana. Novuga nti twaje muri finale yo kurandura no gusitura, dusitura imitima mibi yose iri muri iki gihugu cyacu. Twaje gusitura no gusenyura impwemu ituma twamana kagatima tare, kagatima kubwiyorobetsi, twamana cagikanu c'intagondwa. Twaje gusitura iyo mpwemu mbi. Twaje kugira ngo rero dutere imbuto nshasha, tubibe imbuto nziza mu mitima y'abarundi, mu mitima yacu, duhereye ku ndongozi cyane cyane. Twaje kugira ngo twubake imitima, kugira rero Imana itwemerere ayo masabo yacu. Ni ngombwa yuko dutegerezwa kwiyeza, umwe wese akisuzuma mu mutima wiwe. Umusi wa mbere rero w'ayo masengesho ukaba warangijwe no guhimbaza Imana mu ndirimbo z'amashimwe.